Nshuti ya Joshua n'umunyeshuri muri I-pendo Sound. N'umunyeshuri urumva mu buzima busanzwe. Urumva? Hama rero twe dukora mu ijoro kenshi ko bamwe barakora abandi bari. Gitabo n'umunyeshuri yiga. Mbwa muri I-pendo Sound ari muri team. Ari muri team. Kandi umuririmbyi. Gusa dukora mu ijoro. Umva bategezwe kuryama kare niki mugabo hari indimi zo kurikira kubera ko twagize amahirwe yo kwikora ku murango iyo yarayiririmbyemo asiko kunda ziza ariko ntazi two turaziga kugira ngo tuze tubafashe ariko kandi pendo nk'umugwi w'abaririmbyi donc nabo nyine tuzoba duhari umva rero gusangira kubafasha muri band mugasangira mu buryo bw'impemu mugasangira n'ibindi byinshi tuzokorana nabo tuzokorana ibintu byinshi cyane Vestine verse ya kabiri ndaza kwaso Yakobo yari karagenda acabona abamarayika washarabanya ko ari ingabo z'Imana araho zisagaje nyene impande zose kandi uvuga icongereza 15 azari impande zimeze gute kubera icyo giteramo ngo bankubira abantu maze kubwira bangaye ku ishuri cyane aho usanzwe uba cyane no muri family batatu nk'uwo je nabwiye nzi ko atamatike yazori tudamurinzi watse bya gusa ukuri aho uzi igiteramo namurukira afishe atambwira ngo wabonye Wana ko wamenze. Rero ico giteramo Dorcas na Vestine ni indirimbo zabo ziraryohera abantu. Ariko wewe nzokuzigama nzogukomeza nzogushikana ariko wewe nzokuzigama nzogukomeza nzogushikana. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'abari umugwi w'abaririmbyi ba I-pendo Sound. Hajya nta kivugo muhora mugira cyo kuramukanya. Tuvuga ati I-pendo Sound ijwi ry'ubuntu. Sound of grace. Ijwi ry'ubuntu. Ibintu vy'Imana cyane. So reka tutange ku gikorwa cyanyu c'indirimbo nziza cyane ko kuja ku mugaragaro. Hebe mwari ndi mu director sinzi kuvyagenza. Bon, aya ntitwisipoze gukorana n'umwe kandi sijyambere tumuhinduye. Ariko uwo twahora dukorana sikuvuga ko hari ikibazo nakimwe twigeze tugiranira canke yari hafi. Indirimbo yari ishikiye yari ikivugo cyayo kugira ngo igire gute yari ikivugo cyayo cyari kimeze gute? Ivyo twako turavuga twako turaririmba indirimbo yitwa Mahanaim. Ni kuba kitayita mu Giswahili mugaca murimba mu Kirundi. Bon. Ahubwo ngo n'abaswahili bashikirwa. Urumva ni izina ry'ahantu hitwa gutyo nyene. Ni izina ry'ahantu hitwa gutyo nyene urumva babigoye ingene uvuga ibindi nyabaruko nyene haba mu Giswahili burya ni Mahanaim mu Kirundi Mahanaim hama umva no mu Congereza mu Giheburayi rijya zina origine yaryo ni ntuze Giheburayi. Ni ibintu bimeze neza cyane. Ndakwakiriye. Vuga nagibaza. Nanda baramukije abakunzi ba Open Mic. Byakweli. Asiko nibagiye izina ryawe. Witwa nde? Nitwa Nisabigaya Josh. Bimeze gute muri I-pendo Sound? Twabonye muri clip video ariko nturabona aririmba indirimbo zizusoka ryari. Cyo baratobesha ataririmba canke mu quick video. Bon, ico kengo ndakishure. Nshuti ya Joshua n'umunyeshuri muri I-pendo Sound. N'umunyeshuri urumva mu buzima busanzwe. Urumva? Hama rero twe dukora mu ijoro kenshi ko bamwe barakora abandi bari. Gitabo n'umunyeshuri yiga. Mbwa muri I-pendo Sound ari muri team. Ari muri team. Kandi umuririmbyi. Gusa dukora mu ijoro. Umva bategezwe kuryama kare niki mugabo hari indimi zo kurikira kubera ko twagize amahirwe yo kwikora ku murango iyo yarayiririmbyemo. Muzumubona aho harafise izazotera
nzoryoherwa bra yego duhonje no oya reka duhonje oya reka yadirimbo canke Mahanaim Mahanaim basi yatumye abamarayika everywhere I go unzira niwe wanzigama everywhere I go haba niho sekema ndi kumwe nawe bansakaje impande zose ariko wewe nzokuzigama nzogukomeza nzokuzigana ariko wewe nzokuzigama nzogukomeza nzogushikana. So ni indirimbo ubona kandi imeze neza baje kuri YouTube yanyu bayirabe kandi ibintu bigo bigenda neza cyane Imana iriko irahora cyane muko murabandanya cyane. So hari abenshi babajije mu bibazo aravuga ati bya mwana ku ishuri biramworohera muri video turiho gukora na Joshua biramworohera aba mu ba mbere ahubwo twiteze ko iki gice cyoco yahejeje examen no munsi impamvu tubona tangwe kuboneka no mu biganiro twiteze ko azoba n'uwa mbere turamuha tuntarigere wa mbere ntarigere wa mbere wanyemba nk'umayinite biga ndabizi yego je mu mayinite atureta mu mwaka uheze hariho yari yabaye wa mbere yari yabaye wa mbere igice cya gatatu yari yabaye wa mbere igice cya gatatu hama gusa bateranije byose cyasanga abaye nk'uhave n'ibirashika ibintu bishika ariko arabitora nabitora bafise imisiyo yo kuba uwa mbere azi kuba nk'uwa gatandatu mu gice cya mbere n'icya kabiri ku gice cya gatatu ugacuba uwa mbere babiteranije byose ukacugwa mu wa 20 ariko ni sawa ariko nta Patrick so biba bimeze gute muri rusangi kugira mushobore gutora amatayitu y'indirimbo zanyu twebwe tutangura gutora message tuma turirimba first tutora message hama kenshi message iyo ndirimbo dutoye niyo ikiba title twe twaturimbe ku vy'abamarayika hama Mahanaim navyo bikaba bisigura ikirindiro c'abamarayika donc twumva kuririmba ikirindiro c'abamarayika ni birebire tuguma tubyisuko nyene n'ahantu abamarayika bari basagaje biri muri Genèse 32 verset ya kabiri ndaza kwasoma Yakobo yari karagenda acabona abamarayika washarabanya ko ari ingabo z'Imana araho zisagaje nyene impande zose kandi uzivuga icongereza 13 15 azari impande zimeze gute so kubera iki muko murakora cyane muri uno mwaka kurusha iyindi myaka mwigeze kuba nibaza ko mumaze nka 3 years cyangwa 5 years muri mu murimo w'Imana muko murakora canke inarenga 2 years ariko mugabo uyu mwaka uri special cyane mu bikorwa cyane hari habuze iki muri uwo mwaka je nibaza ko twovuga first kwari ubugombe bw'Imana ivy'Imana ngira yashatse kubera ntituzi igituma kubera ahandi twaragerageza gukora gasanga nyine ntibiriko biranyaruka birabaho gasanga ntibiriko biranyaruka hari ibitwatworohera uburyo iki mugabo ko umuntu abigumako abandanije uno musi tuvuge ko I-pendo Sound ifite management pa management nkuko bavyimvira uko yemeriye dufite team management trust team management dufite team management mugabo biri cyane muri organisation ngene bo organisation nyene y'ibikorwa tax utwara indirimbo ku radio suja kuriha ivyo birafite abandi babije suja kugira marketing I-pendo Sound tumatugire hari abajeje marketing donc turafite team vraiment kandi yubatse neza kana miss nyene nari wanyu miss ngoma Keti miss Keti na kari ibintu bibaye imeze neza cyane kandi maze ko azukomara nire yanka kuvuga maze ko ibintu naramyibone je
Jenzo bivuga vyose. So, ni giteramo kizoba le 23 z'ukwezi kwa12. Giteramo cha Dorcas na Vestine. Nabana beza cyane ko barakora indirimbo zimwe zamana zikora ku mutima abantu. Na jewe ndi. Iyo nshavuje yo umuntu ashavuje cyane rukirayo kandi umva ndohotse. So, muri mumwe mu mugwi cyangwa muri bamwe ba mbere bagaragaye bazobagirira backing, bazonaririmba kuri affiche. Mwiteguye gute muri rusange kandi narumvise repetition yani repetition ishana ayo bisibana ni patiana ni kusimu arambye ati numvirize bon fait I-pendo yatowe kugereze yakire baje bana tuzubakira mu buryo bwinshi donc band isanzwe ivuza umuziki muri I-pendo niyo izobakira nizo bavugiriza turafise n'abantu basanzwe badufasha backup donc nibo bazobafatira donc ko ari indirimbo basi indirimbo zigoye mbwa ziryoshe asko kunda ziza ariko ntazi two turaziga kugira ngo tuze tubafashe ariko kandi I-pendo nk'umugwi w'abaririmbyi donc nabo nyine tuzoba duhari umva rero gusangira kubafasha muri band mugasangira mu buryo bw'impemu mugasangira n'ibintu byinshi tuzokorana nabo tuzokorana ibintu byinshi cyane so twibaze ko hazoboneka ngira n'agakorabo na gatoye kugira ngo basi bo twe ntabwo ku ruhande rwacu vraiment hazi turiyumvira sinzi gituma kubera ngira peut-être tudahuje imidiho cyane reka ndabasabire kuri MA murinda kuba Irene murinda habi Murinda nkuba mani Irene byo bari byiza mugiza kodi yakavidi mukazobasanga ari cyane mukakorera ngavyo bari bon cyane bari gikorwa gisa neza yani bazo ko ma management azoya kubw'impemo mwiteze iki cyane ari gukora concert kugira abantu baza kumisha mishahitse uro imishaha ize hama muga namwe mukagira ico musigaranye kuko uririvye indirimbo imwe agakizwa abantu ibihumbi n'ibihumbi nawe birakunezera ko bwa no munezero mwiteze iki ikintu cyambere twiteze ni kubona nukuri abantu baza kuri Kristo ico ni ikintu cyambere twiteze kindi tokinuwa munezero wacu ubundi ico twa dushaka ikindi naco urumva tukabona ko abantu baje kandi donc ikaba réussite dasanzwe ijya evenement tukabona nyine ko abantu baje ikindi naco novuga ni jambere deja baje nga mu Burundi n'ugambere ko abantu bazonezerwa rero igituma twe tudafata ibintu bisanzwe umunezero burya hajya kuryoherwa no kunezerwa biratandukanye kunezerwa ni ikintu gitangwa n'Imana yonyene gusa kunezerwa urashobora kuryoherwa kubera abagenzi ibyo wanyoye ibyo wariye ibyo bakubariye ibyo mugano ushobora kunezerwa kubera ikindi kintu na kimwe umunezero ni ikintu gitangwa n'Imana kandi jambo y'Imana rivuga ngo umunezero uhoraho nizo nkomezi zacu niyo mpamvu burya Imana ikorera mu kirere cy'umunezero ahantu abantu bababaye nta bitangaza bikoreka rero abantu bamaze kunezerwa bitangaza bizoho yambwiye ngo amazi misi isonzesha kubera ico giteramo Joshua nyine yakarabisengera ishura none babwira amazi misi isonzesha kubera igiteramo kubera ico giteramo ngo bankubira abantu maze kubwira bangaye ku ishure cyane aho usanzwe kuba cyane no muri famille batatu mwoje nabyine nzi ko tamatike yazori tudamurinzi watse byagusa ukura aho igiteramo namurinzi afishe atambwa ngo wabonye bana ko wamenze rero ico giteramo Dorcas na Vestine ni indirimbo zabo ziraryohera abantu uguma wisonzesha kugira ngo uyu munsi zobe wisonzesha gute nisonzesha wicaye ukaca yicomokera bwa muntu nicaye gaca nicomokera wisonzesha
Ibisonzesha kubwira. Arisonzesheje deje zose zirirwa muri prayer. Deje zose zirirwa muri prayer kandi rero ntumbone bon en fait hari yarigishijwe yuko umuntu yisonzesheje atari byiza kubivuga. That's why atari karabivuga ko cyane. Urumva rero jewe naje nivyo bihe ndimwo nako ndabikubaza. So ni kahe kajambo mubwira abakunzi ba I-pendo Sound ntanguriye kuri Joshua hama cha tugira kuri Gire tunabatumira kuraba indirimbo kuri YouTube. Jewe nagiambire abakunzi ba Open Mic n'aba I-pendo Sound baraba indirimbo ya I-pendo Sound shasha yitwa Mahanaim, ni indirimbo iryoshe cyane yakoze n'umudirector Landry SP, producer ni Joel. Iraryoshe cyane muze kwiraba kuri YouTube cyangwa sabone indirimbo zawo usanga ziryoshe imisi yose na ndirimbo nyinshi usanga ibishe. Nuko kandi tubatumiriye kuraba ivyo bintu kubera biraryoshe cyane. Aha Gire nawe akajambo kagasumye garuka. Bo cyambere je ni kubashimira. Nagomba kubashimira cyane kuba abantu barakora dushigikira vraiment. Twe baradushigikira. Namo gushimira n'uburongozi bwa Keza Net. Keza Net vraiment yadushigikiye kuva mu ntango. Nabamenyesha makuru benshi bamaze kudushigikira mugana Keza vraiment. Keza turacakomeza yumva Keza kugiza bw'Imana tubebetse. Ego vraiment Keza Imana bahezagire murafasha abaririmbyi. Afasha abaririmbyi n'ibikorwa by'igihugu kandi mutwibagire. Vraiment merci hama ntumira abantu kuraba Mahanaim. Mahanaim ni indirimbo vraiment iryoshe kandi ikoze urumva twaragerageje kuja ku rwego two turagerageza kuja ku rwego ibindi bihugu bigezeko. Rero bayirabe abandi badushigikira turabizeje ko mu ntango z'umwaka tutazubaye ntizobatevye indirimbo shasha izobica kandi Joshua azoyiririmba. Ni murabe indirimbo rero hama tubahinde. So ndabashimiye cyane ikiganiro ni Open Mic twongera tunabatumira kuraba indirimbo yabo kuri YouTube ishasha imaze iminsi mike cyane twongera tunatumirira kuzobasanga mu giteramo ca Vestine le 23 bazobari kuri backing bazoririmba zovuza na Joshua azokora ibi hazobariho n'abandi bazusingira abantu hazobariho n'abandi baririmbyi benshi cyane ni ibintu bizoba bimeze neza cyane. Asante sana.